Ndasubiye kubaramutsa no kubahereza akaze banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV, nari n'umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri iri genekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026, amakuru agiye gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kugaruka ku rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye muri Ethiopia ndetse no kuganuka kwiwe, aho Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yari yagiye muri urwo rugendo yagiye afise ubwoba bukomeye cane, aho igihugu ciwe yari yagisize mu maboko ya bamwe mu bajenerali ba Somambike biwe. Hari ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe ariko arikeka bikomeye cane ngo bitatuma asiga igihugu ngo yumve atekanye. Muri ano makuru turaza kugaruka kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'amakuba akomeye cane avugwa nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agarutse. Hari abategetsi ngo boba bigenza ukutariko muri kino gihe boba bagiye gusubirizwa. Muri ano makuru turaza kubabwira ayo makuru avuga iki n'ibiki biriko biragarukwako cane. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku bijanye n'ibikorwa vya Reveriyano Ndikuriyo, munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. aho Reveriyano Ndikuriyo ariko ahimbaza gusubira gutorwa kwiwe hatojwe intererano yo ku nguvu. Turaza kugaruka ku vyabereye Burunga, aho amakuru adushikira avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo nawe ariko aritwara nk'umukuru w'igihugu muri kino gihe. Ni mu gihe amakuru amwe namwe avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yejeje kuvuga yuko ari we nyine azaba umukuru w'igihugu inyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho muri kino gihe abarundi basigaye babifata ukundi bakabona inyinyurana rikomeye cane riri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo muri kino gihe. Muri ano makuru turaza kubabwira ku bwoba bukomeye cane buriko buravugwa hagati mu bihangange vya CNDD-FDD, aho Reveriyano Ndikuriyo ngo ari we akuriye bagendera mu makanda yo muri Pierre Nkurunziza badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kino gihe bibandanya kwerekana uguhangana gukomeye cane kuri hagati mu bategetsi b'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubica irya nino. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ko Bujumbura indwara itazwi neza imaze guhitana abantu ku mpanda. Turaza kubabwira ibitigiri vyabo imaze guhitana, tubabwire n'ibimenyetso vy'iyi ndwara ndetse n'ico abategetsi cane cane abajejwe amagara y'abantu bariko baravuga kuri iyi ndwara. Ibi n'ibindi tutakubwiye mpfunyapfunyo turaza kugenda turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nkwibutsa ko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino shene yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira mu ntango, Bujumbura indwara itazwi neza imaze guhitana abantu ku mpanda. Bujumbura kuwa 8 Ndamukiza mwaka wa 2026, komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura yaratewe n'indwara itaramenyekana neza iteye amakenga kandi yandukira. Abantu barenga 27 baramaze kuyandura, muri bo 5 bakaba bamaze kwitaba Imana nk'uko vyemezwa n'inzego z'intwaro zo muri ako karere. Ubwoba buriko buragwira mu banyagihugu mu gihe inkomoko y'iyo ndwara ikiri amayobora. Indwara iteye amakenga yateye ku mpanda kumeneka umutwe, gucika intege cane n'umukoyo urimwo amaraso nivyo bimenyetso bivugwa vy'iyo ndwara. Abanyagihugu batinya ko yokwiragira n'ingoga mu gihe inzego z'amagara y'abantu ziriko ziragerageza kumenya ico arico imbere yuko ihitana benshi. Abarwayi ba mbere babonetse kuwa 28 Ntwarante mwaka wa 2026 ku mitumba ya Kibuye na Rugazi, ni muri zone Rugazi. Abarwaye berekana ibimenyetso bikomeye kandi biteye ubwoba, atana kimwe kiramenyekana kubijanye n'igitera iyo ndwara.
ingo zirenga indwi zaramaze gufatwa, abantu bashika 26 bakaba bariko barakurikiranwa mu mavuriro yo muri aka karere. Kubera ico kibazo cihutirwa hafashwe ingingo kuwa gatandatu Ndamukiza mwaka w'2026 kandi hariko hakorwa amatohoza y'indwara z'ivyaduka kugira ngo hamenyekane inkomoko n'ingene iyo ndwara ishobora gukwiragira. Abategetsi basaba ko abarwayi bitabwaho n'ingoga kandi bagahamagarira abanyagihugu kubahiriza cane amabwiriza y'isuku. Urongoye zone Rugazi Marius Bayakwize asaba buri wese kwihutira kuja kwa muganga igihe abonye ibimenyetso vya mbere. Indwara yongeye kuboneka haciye amezi makeya gusa hadutse iyindi nayo itaramenyekana yari yibonekeje muri Nzeri umwaka w'2026 ku mutumba Gihungwe, ni muri iyo komine nyine ya Mpanda. Aka karere gasanzwe kamaze kubangamirwa n'indwara zidasanzwe karacari mu ngorane zikomeye. Guteba kumenya canke kuvura iyi ndwara bishobora gutwara ubuzima bw'abantu, nico gituma n'inzego z'amagara y'abantu hamwe n'abanyagihugu bose basabwa kuguma bari maso canke kugira bakingire ivyo vyago vyosubira kuba. Reka tuve kuri ivyo bijanye n'amagara y'abantu ndetse n'ibiriko biravuga ku ndwara y'urwaduka, tugaruke kuri ya makuru twari twababwiye ku bijanye n'ibiriko birabera Burunga. Reveriyano Ndikuriyo ariko ahimbaza gusubira gutorwa kwiwe hatojwe intererano ku nguvu. Burunga kuwa gatandatu Ndamukiza mwaka w'2026 kuri uyu wa mbere, intara ya Burunga iri mu bumanuko bw'igihugu gito co muri Afurika y'ubuseruko yabayemwo ibirori vyavuzwe ko ari ivy'akanyamuneza mu guhimbaza ugusubira gutorwa kwa Reveriyano Ndikuriyo mu mabanga y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, naho vyavugwa ko vyari vyateguwe mu ntumbero yo kumukeza. Ivyo birori vyaranzwe cane n'itozwa ry'intererano y'amafaranga yategetswe ku mice itandukanye y'abakozi ba leta, bituma haba akababaro no kudatahura ibiriko biraba. Kubw'abatandukanye bashinga intahe, amafaranga yasabwe yari yagabuwe ku buryo bukomeye. Abarongoye ibisata vy'indero basabwe amafaranga 50,000 y'amarundi, abarongoye ubuzi 50,000, abantuzi babo 20,000 vy'amarundi, abanditsi 5,000, abakuru b'ibisata mu mazoni 20,000, abanditsi ba zone nibura 5,000, abayobozi b'amashuri 15,000 vy'amarundi, mu gihe abarimu n'abarezi basabwe nibura 5,000. Nyuma y'ivyo biharuro hariho ubuzima mu bantu batubwira gutanga iyo ntererano kandi dusanzwe dufise ingorane zo kurondera ivyo kurya mu miryango yacu, niko umwe mu bigisha yavuze. Ijwi ryiwe ryuzuye umubabaro. Kubwa benshi ayo mafaranga akatwa aboneka ko ari umuzigo ugoye cane muri iki gihe ubuzima busanzwe bugoye cane. Ikindi kibabaje kuruta, hari abakuru b'ibisata bavuga ko bategetswe gutanga gushika ku 250,000 y'amarundi, amafaranga arenga cane ayamenyeshejwe n'inzego. Ni akarenganyo gakomeye cane. Kwanka si wo muti, ariko kwishura ni ukuyariha, ni ukwishira mu bukene canke guheba ivyankenerwa mu muryango, niko umwe muri abo atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije. Muri rusangi izo ntererano zoba zarashitse imiliyoni 115 z'amarundi. Ku murwa mukuru w'intara i Makamba haratanzwe inka n'intama nyinshi n'ibindi vy'agaciro mu kugaragaza ubuntu, mu gihe vyari bihabanye cane n'ukwigora kwabanje gusabwa abanyagihugu no mu zindi ntara
nka Butanyerera mu buraruko haravuzwe intererano nk'izo ku nguvu bigatera ubwoba kuwugirwa ushobora kurandagata wisubiriza. Vyasiguwe na CNDD-FDD ku rubuga rwayo rwa X rwahoze ari Twitter. Umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abarwanyi b'abahutu wagiye ku butegetsi 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha yo muri Myandagaro umwaka wa 2000 watangaje ko urugendo rw'igihugu cose rwa Reveriyani Ndikuriyo rwatanguye kuwa 2 Ruhuhuma mwaka wa 2026 rwashitse mu makomine 42 y'igihugu hakurikiye intunganyo nshasha y'intwaro yemejwe mu matora y'abashingamateka muri 2025 nk'uko CNDD-FDD ibivuga. Intumbero yari ugukomeza inzego z'umugambwe, gutsimbataza ubumwe mu ndongozi no kwihutisha imigambi yavuye mu nama nkuru idasanzwe yo kuwa 25/0 mwaka wa 2026 mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbonakazoza y'umwaka wa 2040 ndetse n'umwaka wa 2060. Iyo mbonakazoza y'umwaka wa 2040 ndetse n'umwaka wa 2060 nk'uko ishikirizwa n'umugambwe n'inzego z'igihugu igamije gushikana Uburundi ku gihugu cifashe mwaka wa 2040 no ku gihugu giteye imbere mwaka wa 2060. Ariko rero abahinga n'abakurikirana ibintu benshi haba mu gihugu canke hanze yaco bavuga ko ari indoto zikomeye cane, mu gihe igihugu kiri mu bukene cane kw'isi, kiri no mu bikennye, gifise ingorane nyinshi mu by'ubutunzi, imibano n'inyubako, hakiyongera ko igiturire cyinshi no kubahiriza nabi agateka kazina muntu. Mu nama zabereye ku mitumba, abarongozi b'amakomine bahawe inyigisho zibafasha mu by'intwaro yegereye abanyagihugu, kubungabunga indangagaciro rusangi no gushira inguvu mu mashure n'urwaruka biciye mu mugambi Turerere Uburundi. Abamenyesha makuru ba SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru barabonye ko kenshi mbere n'abamenyesha makuru b'inyamakuru vya leta batemererwa gukurikirana ibikorwa atankomanzi. Biboneka ko itangazamakuru ryagenzuwe cane muri uru rugendo. Reveriyani Ndikuriyo yasubiriye gutorwa ikiringo ca kabiri mu mabanga y'umunyamabanga uri ku butegetsi CNDD-FDD inyuma y'inama nkuru idasanzwe yabereye Igitega kuwa 25/0 mwaka wa 2026. Iyo nama yahuje abari barongoye 1,188 muri bo 1,212 baratoye, no kuvuga ibice bishika 98% kw'ijana yatowe ku bwinshi, byemezwa ko agifise ububasha bukomeye mu mugambwe. Iryo sumbuzo ryiwe n'urugendo rwakurikiye rwerekana ukutumvikana hagati y'ishusho y'iterambere ishaka kugaragazwa n'ukuri k'ubuzima bugoye bw'abanyagihugu bategekwa gutanga amaturo y'amafaranga atari ku bushake, bikaremereza cane Reveriyani Ndikuriyo akomoka mu ntara ya Burunga, ubu iri mu matohoza n'ivyiyumviro bitandukanye. Reveriyani Ndikuriyo kandi arabandanya kwigenza nk'umukuru w'igihugu. Nimba ari amaturo umukuru w'igihugu ahawe na Reveriyani Ndikuriyo aragomba kuyahabwa. Reveriyani Ndikuriyo arafise igisirikare ciwe gikora defile mu gihe aba yateguye ibirori bikomeye cane nk'uko umukuru w'igihugu abigenzerezwa. Amakuru twabashije gukura mu masoko yacu yegereye umukuru w'igihugu ngo nuko Reveriyani Ndikuriyo acunzwe cane muri kino gihe, ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi yafata urugendo yerekeza muri Ethiopia, urugendo rw'akazi, aho yari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Hari amakuru avuga yuko Reveriyani Ndikuriyo mu bacunzwe nawe, mu bo yasize acungishije nawe arimwo
ivyo bikagaragaza kunyinyurana gukomeye cane ndetse n'ihangana riri mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo yarahiye akarengwa yuko umukuru w'igihugu adateze kuronka iyindi manda kandi ngo niyo yayironka ngo adateze kuyiheza. Hari amakuru avuga yuko abagendera mu makanda y'umisi Pierre Nkurunziza baba bagira ngo bikureko Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye nawe yarabimenye agira ngo afate urugendo, akaba afise basomambike biwe asigira igihugu. Muri basomambike biwe haravugwamwo abajenerali bakomeye cane. Ni ibiki biriko birabera mu butegetsi bwa CNDD-FDD? Reka twigarukire ku rugendo rw'umukuru w'igihugu ndetse no kugaruka mu gihugu nyuma y'amakuru menshi yagiye aravugwa arabana n'umutekano mu gihe umukuru w'igihugu atari mu gihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaganutse kuri uyu wa 10 Ndamugeza mwaka wa 2026 avuye mu rugendo rw'akazi yahoramwo mu gihugu ca Ethiopia. Ashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura yarasanganiwe n'inzego zitandukanye harimwo iz'umutekano n'izo kwivuna abansi, umurisho w'ingoma n'abatamba, imbyino ndangakaranga nk'uko vyashikirijwe na Ntahongendera Sebastien cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaragendeye amahinguriro atandukanye, aho yagendeye nka Sofrete, Mere na Adam Group mu ntumbero yo kurahura ubwenge no gutsimbataza ubufatanyabikorwa mu vy'iterambere hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu ca Ethiopia. Uruganda rwa Sofre Mere ruhingura mire ikoreshwa cane mu mahinguriro y'ibinyobwa. Ihinguriro Adam Manufacturing Group naryo ni rimwe mu mahinguriro manini yo muri Ethiopia. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaritavye kandi ibirori vyo kwibuka intsinzi ya Battle of Adawa, aho yunamiye ingabo z'Abanyethiopia zatsinze Abataliyano mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1896. Yarashize urugori rw'amashurwe ku cibutso c'iyo ntsinzi mu guha icubahiro ingabo z'ico gihe ku butwari bwazo mu gukunda igihugu. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagendeye ikigo c'ubuhinga bw'ubwenge ndengerakamere kizwi nka Intelligence Artificielle. Ico kigo rero ngo kirashobora gufasha mu kurwanya ibiza vy'indwara hakoreshejwe ubwenge bukorano, zaba indwara ziterwa n'iz'abantu. Aho kandi ngo umukuru w'igihugu yarashoboye kuhamenyera ko igihugu ca Ethiopia gifise ingamba zikomeye mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe n'ivyonona ikirere, harimo gutera ibiti, aho ngo hamaze guterwa imiliyaridi 5 z'ibiti kuva muri 2018. Vyinshi muri vyo bikaba ari ibiti vyo kuribwa. Ubukerarugendo bukingira ibidukikije hamwe nuko igihugu ca Ethiopia ngo cafashe ingingo yuko atamodoka izosubira kujanwa muri ico gihugu inywa ibitoro kubera vyonona ikirere nk'uko bibandanya bishikirizwa na Sebastien Ntahongendera. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi yaragendeye n'ihinguriro rikurikirana igiterwa c'ikawa kuva igiterwa gushika gishowe. Ngo yaragendeye ikindi n'uruganda rw'inyubako ruhingura ibiyo, amabati n'ibindi vyuma. Urwo rugendo rw'akazi rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye rwari urwo kwiga no kuvoma ubumenyi. Mwomenya ko igihugu ca Ethiopia ari umurwa mukuru w'ubumwe bwa Afurika. Inyuma y'ivyo bikorwa habaye guhanahana amasezerano, ibizwi nka memorandum yo gufashanya hagati y'u Burundi na Ethiopia, yashizweko umukono n'abashikiranganji vyega nk'amasezerano yo gufashanya mu vy'indero,
amagara y'abantu, ivya gisirikare, amazi n'amasoko ntanganguvu hamwe n'amasezerano mu vy'ubuhinga bwa none n'amahinguriro industriel numerique. Banywanyi bacu kana ngo duciye dusozera arageze ko yareka aragaruka ko cane mu kandi kanya muze kuba hafi mukurikira inanda zabagezeho kibe vyiza kuri mwese nivyo mbipfurije.